ariko twibe tuvuga abanyagihugu bo mu Rwanda batanguye bamwe kwishwa n'inzara. Reka tubanze twumvirize. dore kwa data ni hano no kwa mama ariko ubugome buri hano burarekeje ariko nyine mushaka muntu murwane indaza muganiriza ko turapfuye turarangiye basi polisi byo kubera inzara irabikora CNDD-FDD yarangije gucibwa n'Imana nimba cyatakimenye ntago ari intumwa azareka no gushyira mu kaya kantu k'umweru yicara abantu umuvuga butumwa kubera icyo uvuga agiye kubwiriza abantu ngo mureke ibyaha mureke ubusambanyi. Hello guys, mumeze neza? So ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel kwa minyo msimeno maso yinyana. So guys, ndi kumwe no musanzwe mumenyereye umusesanguzi adasanzwe. Ya reka kwanza tumwakire imbere ya byose abanze yidondore. Ya ndabashimiye cyane kandi ndaramukije abantu bariko baratwumviriza canke bariko baraturaba. Yeah. Ni Uwimana Abdul Karim. Ndashimira Imana rero ku bw'uyu munsi. Iraidi yagenze gute? Ya iraidi yagenze neza. Dushimira Imana kandi Imana ishimwe ko hari abantu bafunze. Imana yumviriza ubusabe bwabo inshallah ta'ala. Akorera ko nibaze yuko kugira ID mutigeze mutangwa na story water canke story tangawizi. Niyo mazi ya mbere amara inyota wari ipirawo ikazi irimo ibirungo byinshi na story tangawizi mbe wakanyoye ko Abdul wakanyoye sindakanya kararyoshe sha siza tangawizi za bwana oya umva gute kararyoshe kameze fresh kararyoshe vraiment. Turatumiriye rero abantu bataramenya story water story tangawizi yuko mo ari bana tangura munwe story tangawizi ntiboreza gusa iragorora mu muhogo story tangawizi ku bantu baba bafite akagripe canke bafite problème kumbe cha kibazo wari wagize cyo mu mihogo voilà ni baciye bamamagara babonye ijya video ati hewe uracagura mu muhogo hariho story tangawizi tinyaruka bagiye bafite problème yo gusarara amasinezite kujya kuntu baca basarara baca baja muri crise story tangawizi irabihetse. En plus de ça kubagabo les amis apana za tangawizi kubagabo tangawizi murazi kwifasha ni story ariko story tangawizi nifasha tutibagiye nayo mavuta y'ikibonobono akuri mikosha imbere ya byose kugira ngo amadayimoni ya hantu ntadukurikirane niyo tubanza kwanza twikurako ya imvugo z'abaraho twebwe ntituze tuzandure kuko nagahobera muntu imikosha tuba tuyikuye naho woroga naho wogira iki ntidufatwa kubera amavuta ya kibonobono oil ifite amavuta meza cyane ni igiterwa kimera hose ivyo rero muzobimenya hehe hejuru muraza kubibona. So uyu munsi nje kugira tuyage n'umusesanguzi wanje nabonye akantu ndavuga ati uyu muntu ngira aragafise kakantu kuko hari ibintu bidasanzwe biguma bivugwa. Abdul ndibaze ejo wararyohewe uri muri mood ubu mwavuye mu mafunguro avuga n'ubugesera bwa duki oya jemeze neza vraiment kandi n'igihe meruka ngaha ngira warabonye kata kibazo nari mfise vraiment nta kibazo kandi rero mu mafungo mu muvyibuho oya jemeze neza none isigura ko amagara meza oya life ubona gute indya ziriho ubuzima bwiza dufise amahoro ya urumva rero ntidushobora kubura sante nawe ngira urabibona yego sinterana oya namara no kubera nayo amavuta yakibono muno naguha mana kabiri gasigari muje nawe
aja urabibona uyu munsi gusa unyibutse ndaguhe story water nayo kugira ngo Safi sana. mu muhogo bigume bimeze bien neza sûr safi nkumva ko nsigaye mfise ijwi ry'aba muco mubibona namwe so reka rero ndakubaze akabazo tuduge ku ijambo ryatuzanye muri rusange Abdul hari mu Rwanda hari umugabo yitwa Mutabazi yigira umuapotre bon nuvuga ko yigira kuko si umuapotre bivanye n'amajambo avuga yigira umuapotre twabonye just mu majambo yavuze acafuza igihugu cacu agacafuza indongozi ziri ku butegetsi akanatako just ndetse nambaye haga eske ico kintu hari ikintu wosangiza abantu kakivugako mbebasha yavuze reka ndakumvisha ivyo yavuze kugira twumvishe n'abandi twebwe toujours jewe nzokoma ndabazanira n'abafana bayo ikintu cya mbere byanyeretse nuko ariko ntago uriya uravuze ngo nindira ko ntuyahaga Premier masinu yahaga ndamukosore sinu yahaga naco mwamwe mwonona amazina y'abantu bamumenya kwanza kuvuga avant yuko muza muravuga ubureve okay ni Mbayahaga apotre Mbayahaga isiru yahaga okay Poso duga 550 shenge yewe nda poso professor Imana namwe ku myaka 27 ngira aposo namwe ngo uzafasha abantu biyita aposo batari bo kumenya responsibility z'intumwa message apostolique ndabumva nkayimenya uriya mugabo kuva namwumva reka mubwira akantu kambere namwumvisheho yari ari imbere ya president w'u Burundi wagira ngo avuge ngo iki kabiri ashobora kuba atari mu mwuka w'Imana ndetse nkubaze uhagaritse hano sustain ugagarika nuri hano ninde wakwita karaposo sustain none se ashobora kuba ashobora atari mu mwuka w'Imana cyangwa se amaco y'inda ye cyangwa guha kwakwe kukaba karamweretse ngiye no opportunity kuva umuhagaze imbere irwaneho nawe ubundi urwaye bazarufunga ariko niyirwanaho ahubwo nige wagabana yararimo arwana no kugabana rero yarimo arwana no kugabana yego abaye munyakuri nawe yavuga ati none uragwagira ngo mvuge ngwiki none wagira ngo mvuge ngwiki nayo imbere ya se barundi wagira mvuge ngwiki cyo kimwe buriya biba bibabaje reka nkwereke nje Mutabazi ntekeza ko abantu bose bazi ko ari nje mukozi w'Imana ngo wivanga muri politike nkavugira system iyoboye u Rwanda nkisiga insenda ese ko babinshinja kandi simpakana ariko reka mvuge muri ubu buryo umunsi shaho Imana yazabitakira inyuma ya FPR nayivugira sinayirwanye ko sinanayivugira uba netu ugaceceka kuko Imana igifata ingoma ikavuga iti wangoma wenda guciye irabikora CNDD-FDD yarangije gucibwa n'Imana nimba icyata kimenya ntago ari intumwa azareka no gushyira mu kariya kantu k'umweru yicara abantu umuvuga butumwa kubera icyo uvuga agiye kubwiriza abantu ngo mureke ibyaha mureke ubusambanyi mwabaga mwe mureke kurya inyama wamumvise yego mbo jewe rero ndakubwiza ukuri mvuge nka Abdul kuko jewe uyu mugabo ndamuzi igihe kinini inya wanashaka jewe uyu mugabo hariho mu myaka yahera nigeze kumubona avuga cyane ku ma TV online yo mu Rwanda bamuha ibiganiro atwika hama narigeze gushaka hariho idiri nashaka kumuha kugira dukorane hama rero mbaza umwe mu bamenyesha makuru canke mu bantu bafise ama TV online bamuvugisha harimo abantu babagenzi nyene twatera inkuru tukayaga ukura bizi je ndi umusani yuri umusani rero
ntaho utaronderera naho udata imitwe Ico kugira ngo coco. iterambere ry'umuziki wawe rishike kure. bien sûr. So rero jewe naragize amahirwe yo kumenya uyu mugabo, mbanze ndamukubwireho gatoyi. Uyu mugabo yiyita Apostle, yiyita Apostle Mutabazi. Ntabwo ari umurokore, uwo bita umurokore canke umukizwa. Kuko ntushobora kunyumvisha ko umuntu ari umurokore nk'itabi. Uwo mutipe anywa itabi. So jewe uwabimbwiye canke amakuru yanshitse ko kandi yo kwizigirwa nizeye neza yuko batambeshe, ntibaramubona anywa urumogi. Mugabo aranywa itabi risanzwe, bambwiye ngo anywa itabi namba gitwa namba ari SM ya nibaza yuko ni tabi rya hariya anywa itabi. Ico ni cambere. Umukozi w'Imana yo. Ubwa kabiri uyu mujama anywa inzoga. Ivyo byo birazwi, abamenyesha amakuru bose buriya kugira ngo umuhe ikiganiro utabanjije kumuha inzoga ntibikunda. Ah bon? Aranywa inzoga. Ico ni cya kabiri. Deja aho honyene uca wumva itandukaniro ryiwe na Mbayahaga. Sivyo? Cece kirumvikana. Aha. Uyu mujama novuga yuko ari umuntu kwanza yamaze gucagura ubuzima bw'ubumayibobo. Sivyo? Kuko numuntu yataye urugo. Afise umugore n'abana 5. Yarataye urugo. Deja aho honyene ucumenya yuko nta muntu w'umukozi w'Imana. Sister yataye umugore mu ntara ahantu ngo bita Ibyumba. Atayo umugore amuta mu nzu, ntamugaburira, ntamusumira, nta kintu na kimwe. Urumva? Gufata umuntu yitwa yuko avuga ubutumwa bw'Imana ata umugore bavyaranye 5. En plus de ça. Urabyumva? Uyu mujama nigeze kubona ikiganiro bagiye kumuvumbura ahantu yarapanze inzu. Ubona vraiment yuko haba umuntu w'imayibobo ahantu haciriritse. Mbohama iyo nzu vyaramunaniye kuyiriha aheranye ngira nk'amezi ngira nk'atatu. Aheranye inzu itishugwa n'amafaranga ashika ku bihumbi 60 by'amanyarwanda. Nibaza ko byari nka oya ntashika ayo mafaranga. Byaramunaniye kuyiriha. Uyu mujama yarondeye amafaranga muri Kigali. Kigali turayizi, je Kigali narayibayemo, ni gisagara kigoye kukibamo, na cyane uri umu escrow nka kujya ntushobora kuba muri Kigali kuko abanyakigali benshi nabo naba escrow. Urumva ucusanga rero kugira uzoro nk'ubu escrow busumba ubwabo byo kugora. Niyo mpamvu byamunaniye. Ushobora kunyumvisha gute umugabo yita Apostle yemeye akajyamwa hejuru n'umugabo mugenzi wiwe bakamumena urunero? Ndayamanitse. Urabyumva? Akimera kwigira umugore uwo mugabo wiwe. Naramenya amakuru yuko mu nyuma yaramuhevye, sinzi nimba ari naco cari caramutesheje urugo, kubera yuko ntushobora gutunga urugo umaze kuba umugore na wewe hama ngo ubu umugore wongera ubu umugabo, ivyo bintu ntibishoboka. Urabyumva? Uwo rero niwe Apostle Mutabazi, tumuzi ko byinshi. Urabyumva? Rero nk'uyo kuvuga ngo Mbayahaga ntakwiye no gushira kwa kundi yavuze mu kanwa mu bisanzwe. Kwa kundi Yohani yavuze ati sinkwiye no gukora ku dushumi tw'inkweto ziwe, avuga Yesu. Niko Apostle Mutabazi adakwiye no gukora kwizina ryitwa Apostle Mbayahaga. Urabyumva? Uyu mugabo rero arazwi, abantu baramuzi benshi, n'umuntu avuga ibintu atazi, n'umuntu yivanga mu bintu byinshi. Ndaguhe nk'akarorero, sibyo? Yavuze ati ingoma ya CNDD-FDD Imana yagize gute? Ngo yayikuye ku ngoma. Urumva yarayiciye, sibyo? Ngo yarayiciye. Nimba ari Apostle koko
yerekwa akavugana n'Imana, sivyo? Tuvugisha ukuri, n'abantu bariko baraturaba bavyumvise ibyo yavuze, bamumva mu majambo yiwe. Turabe kuri iki kintu. Uyu Apostle Mutabazi avuze ngo avugana n'Imana. Wavuganye n'Imana ikubwira yuko uburongozi bwa CNDD-FDD Imana yabuciye, sivyo? Imagine uburongozi burimwo abarongozi b'igihugu basenga. Imana ikubwira ko ibuciye, wewe uri mu gihugu cemeye ubutinganyi, nawe we ubwawe uri umutinganyi bagutinga, uri umugore, ego, sivyo? Urangije uravyerekwa, werekwa igihugu cy'u Burundi kirimo umukuru w'igihugu atambira Imana, abantu bakamutwenga agakomeza agatamba nka Dawidi. Ibaze, urabyumva ko yaratambye n'impundu ziramuvako, s'il vous plaît. Wewe byukuri uyu muntu abantu baturaba, uyu muntu n'umukozi w'Imana, nta nagati urenze igihugu cawe c'abantu bemeye 100% ubutinganyi. Uri mu gihugu itorero harimo amatorero yanyu yemeye kubw'imfashanyo amatorero ahabwa, yinjiza ubutinganyi mw'itorero, mu rusengero. Muravyemera kubera yuko muhabwa imfashanyo, turabizi, twarabibonye, mwarabyivugiye, urabyumva. Warangiza ukavuga ngo leta ya CNDD-FDD yaraciwe n'Imana. Iyo Mana yakubwiye ni Imana y'abatinganyi? Jingira bafite Imana yabo basenga, tuvugisha ukuri, ni ambo birashoboka, ariko ko yabibwiwe n'Imana y'ubutinganyi. Ubutinganyi nabwo bufise Imana yabo. Nimba Imana twebwe twemera, twemera Imana, leta yacu, umukuru w'igihugu cacu na leta yiwe baranse ikintu citwa ubutinganyi. Ntibabyanse ku mugaragaro, kubera yuko twebwe Imana yacu tubizi neza yuko yarimbuye Sodomo na Gomora kubera ubutinganyi from. Urabyumva? Mwebwe Imana yanyu yemeye yuko muzana Sodomo na Gomora mu gihugu cy'u Rwanda no mu torero aho musenga, mwimika ubutinganyi. Gufata bijya bintu by'ubutinganyi ukabyemera kubera baguha amafaranga. Ni nkuko wowe uri umugabo, umuntu akakubwira ati ufise ibibazo ariko sindaguha amafaranga, banza ukuri impuzu mbanze ndagutinge. Urabyumva, ukavuga ati nta kundi ko nisonzeye ntinga mugabo umpa amafaranga. Nivyo mwakoze mu gihugu canyu, nivyo abanyarwanda bakoze. Urabyumva, ntiducishe ku ruhande, tubabwiza ukuri ukuntu ibintu bimeze. Mwaremeye ati ni mudutinge muduha amafaranga. Urabyumva, noneho kuri uyu yiyita Apostle, abagenzi biwe barabizi yuko yigeze kuba afise umugabo amutinga. Urabyumva, yaranamuguriye n'imodoka. Urabyumva, hanyuma urabiza abatinganyi ntabwo bakunda ngo abagabo bafise imburujwe. Uyu mugabo byaramunaniye gukora siporo, arabyibuhagira inda, uwo mugabo wiwe aramwanka, aramuheba. Urabyumva, sinzi ko wigeze kumubona yarasaze, yari yanditse ibintu mu mutwe, ibintu ngo pike, ngo ngira yavuga Paul Kagame, nibyo yari yanditse mu mutwe. Bwari ubusazi, ibintu by'ubusazi nyene, yari yapanchitse kuko umugabo yari yamuhevye, nawe yahevye umugore. Abantu bakuca bibaza ngo gukunda ubutegetsi bwawo. Wewe Mr. Mutabazi, bro, uri umuntu w'umugabo afise inguvu, cyane uri umugore sinzi, mugabo afise inguvu. Nimba wokora n'ubuyede, genda ukora ubuyede. Nimba atamashuri ufise cyane, nimba mu gihugu cawe warabuza akazi, nibisanzwe ubushomeri burabaho. Urabyumva, reka kuvuga ibintu utazi, higa ubuzima mu bundi buryo. Reka winjirira ku gihugu cacu. Igihugu cacu cyaratewe iteka. Umukuru w'igihugu cacu aragenda agafata imbuto, imbuto barazizi, akazisengera,
imbuto z'ibiterwa yarangiza akazitera tukarima tukimbura bikimbuka neza kubera isengesho. urabyumva kubera isengesho Ego. Imana ikumva amasengesho y'abarundi cyane imvura ikagwa tukarima tukimbura. Sasa weye ndugu yangu w'umupede uwemera ugatingwa kugira baguha amafaranga uri kuravuga ngo leta ya CNDD-FDD wewe urakwiye kuvuga leta ya CNDD-FDD bro bamugira limite nashaka yareke kugira limite. Nta mana ihari yo kumwumva, nta mana izohora Uburundi amajambo umutinganyi yavuze abivuge. Mugabe icyo no mubwira gusa nimba yiyita aposo nabanza kosore cyane atosore ingiga iri mu giti mu jisho giyiwe areke gutosora ingiga itari mu giti cijisho ry'abarundi kuko ingiga itari mu jisho ry'abarundi. Tosora ico giti kiri mu jisho ry'uburongozi bukurongoye. Urabyumva? Leta yanyu abirika irateza intambara murabazi twama tubibabwira. Urabyumva? Leta yanyu iwanyu habaye jenoside ihitana abatutsi 800 namba ntihenze. Murangije mujabuka muri Kongo mumaze kwica intambara mutera muri Kongo imaze kwica abantu abanyekongo barenge miliyoni 9 yangaje abanyekongo miliyoni 17 bari hanze n'abandi miliyoni hafi 11 bari mu gihugu mugabo bataba muzabo. Sibyo? None uri kuvuga leta y'u Burundi kugira ngo bigende gute? Kuki umenya ikiri mu jisho ry'u Burundi urugiga ruri mu jisho ry'iwanyu mutarubona rutababangamiye? Wewe Mutabazi ihangane, warataye umugore, warataye ibanga, reka guta umutwe ku gihugu cy'u Burundi. Twebwe abarundi tuzi icyo leta yacu ivuze kuri twebwe. Ikindi gihe ndagusubiriramwo ni wasubira kuvuga ku mukuru w'igihugu canje General Major Evariste Ndayishimiye, tuzoshira ubube gito bwawe budasanzwe hanze tubitse. Aha tuvuze bike n'imiburiburi tuvuze nka 2% y'ibyo tukuziko n'ivyo abanyarwanda bakuziko. Dufise ibindi tukuziko wewe wibaza ngo abantu ntibazi. Uri umusazi uragwaye mu mutwe uri kuravuga mbayahaga ngo wewe nguri aposo w'umutinganyi. Ubu narumiwe koko ariko sha wabaye gute sha zumwe tabirikeye gabanya itabi wa tipe gabanya itabi. Ni gute unywa esemu ikashika no mu bwonko no mu ufise amazira ntoki mu bwonko? Bro chunga sana we, chunga sana. Leta ya CNDD-FDD nukuvuga leta igihugu cacu kiyobowe n'umugambwe CNDD-FDD n'abandi bantu bo mu yindi migambwe mu moko yose y'abarundi. Barafise ivyo bariko barakora kugira igihugu cabo kimere neza. Twebwe abarundi turabizi. Mwebwe menyana n'ivyo Rwanda rwanyu n'ivyo kujana ku mwanda mukuru mukarongorana ku mwanda mukuru mumenyane n'ivyo onyi. Twebwe turabagabo batunga abagore tugatunga n'abana bacu bakiga, ntituvanga umwanda wo kuryamana n'abagabo ku bagabo hama tukagaruka tukaryamana n'abagore bikatunanira tukabata. Mon frère oya kwanza wewe ntiwoba umufrere wanje uri kijuju cico ntazi cikivume cisodomo canke cigomora ntavyo nzi. Naho uhuriye n'abarundi ntuzusubire kubavuga. Rero twebwe abarundi twemera Imana imwe yaremye ijuru n'isi. Leta
CNDD-FDD nk'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi washize Imana mu kibanza ca mbere. Birangije biza mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Imana ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iriha ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riha ikibanza ca mbere Imana. Kuva ku gihe c'abami barongoye u Burundi hatangura Imana hama u Burundi n'abarundi. Ivyo ubimenye. Twebwe rero turi ihanga ry'Imana. Cyane Nitwe bita Israeli. Ego. Ni washaka kuja muri Israeli uzoze mu Burundi uzobushitse mu gihugu c'isezerano. Ego. Wabyumvise? Rero ntuzusubire kuvuga u Burundi ivyo wishakiye. Iki ni igihugu kiri mu kiganza c'Imana. Uko wobigira kose uze wibaza impamvu intambara Burundi bwose bwagwanye butigeze butsindwa. Nuko ari Israeli igwana urugamba igwaniwe n'Imana. Uvyumva byumviriza n'abandi bagenzawe biyumvira nkuko n'abarundi bimbunuza bafatanije namwe. Hariho abarundi nabo babaye imbunuza batazi iyo baja niyo bava kuko nta muryango uburi kijuju. Urabyumva? Turabizi. Mwese mubimenye iri Uburundi ko ari ihanga ry'Imana, ihanga riri mu kiganza c'Imana. Intambara zose tugwanirwa n'ukuboko kw'Imana iba ihari. Mubimenye nta kindi norenzako. Murakoze. Bon, Abdul, tukiraho nyene hariho akandi kantu ngira ndakumvishe ugire ico ukavuzeko kubera ko usanga bahabwa inguvu n'aba ba bosi babo aba batwara ku majambo baza baravuga. Ukumve rwacu muri hehe urubyiruko rwacu muri hehe ko atari amasasu ngo barabarasa ngo niwandika barakurasa ube kajarate. Uratinya iki? Uratinya kuva yahe maraso wanditse ugasubiza. Okay, let's assume ko utabibona. Niba mutabibona ibihara biku Rwanda bituku Rwanda before genocide, niba mutabibona nabyo ni ikibazo. Ubwo no kuvuga ko mwamurangariye ahandi, mwamurangariye muri Snapchat meya iki dore ingabo z'igihugu akazi kazo zagakoze neza cyane ntacyo twikanga. Urakumva kakana? Nabyumvise. Mu bisanzwe gisigura yuko bijya birigo baravuga bagira iki abategetsi babo badashimishwa n'amajambo bavuga kubera ko ntibaze kuvuga mu bisanzwe. Mu bisanzwe baje barabariha niyo mpamvu bavugira igihugu cabo. Niho batanguriye. Ntibigera bavugira igihugu cabo ngo nuko babikuye ku mutima. Ivyo nazo bavuga kwiki? Mbono vuga yuko nubundi abo bantu ibyo uyonye yari karavuga nibaza ko ari General James Kabarebe. Ego. Baravuga cyane. Ibyo batukana byose naba n'uyu mutabazi n'inzara imukoresha baba bamuhaye udufaranga. Muze mubaze twebwe abantu bavugira igihugu cabo tutarinze kugira ibyo dusaba leta yacu. Barumva ibyo tuvuga n'ingene tuvuga. Ntituvugira inzara kuko turi mu gihugu umuntu akora akaronka ibyo afungura, akaronka ico yambara, akaronka kwabaho atarinze guteshuka kwibanga canke gutibanga. Rero abonye mbo nibababwire baje ngaho basare nabo bavuga ibyo bashaka canke batukane mugabo nibaza yuko ntaco bazoshika ko kuko ibyo bakoze muri Kongo canke ibyo bariko barakora turabizi. Yego. Birazwi kandi ubunye nta kinyegezwa kirimo. Ejo bundi
narabonye muri umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri abamenyesha makuru bariko baramuhata ibibazo bamubajije ibibazo bamubaza ngo u Rwanda rufise abasoda bangahe muri Kongo. Ikibazo bakimubaza nk'inshuro zingahe, umugabo atumutwe arahunga arirukanka agenda atishuye kubera ko ntabyo afise yishura. Urabyumva, ibintu byabo byaramenyekanye. Mbo ico novuga coco banafise novuga n'ubwenge mugabo barafise ubwenge ariko atari bwinshi cyane, kuko birababaje kugira ngo ukoreshe ikintu kimwe imyaka 30 utarakirenuvera ngo ugihindura ukundi, ugakoresha ikintu kimwe imyaka 30 gushika bakamenya yuko ari ububeshi. Urabyumva, iminsi yose ubuvuza ngo ni intera hamwe, bafashe intera hamwe babigira igitutsi ku buryo ushobora gusanga umuntu w'umunyarwanda ariko aratuka umuntu wo muri Malawi ngo ni intera hamwe. Uratuka umuntu wo muri Malawi ngo ni intera hamwe, none igitutse muri Malawi umunyamarawi azomenya gute ko intera hamwe ari igitutse? Urumva byaramaze kubaja mu maraso, nta umuntu ntavuga iki. None abo bantu nibavuge mugabo ibyo bavuga byose byaramaze kumenyekana, baratahuritse, ntaco bafise bakivuga. Bavuga iki? Erega ntiwumva bariko barabahadikiririza ngo bavuge bakabaha n'amafaranga, naco bafise bavuga iki? Ibintu byabo byose byaramenyekanye. Ni intera hamwe, ni FDLR. Intera hamwe FDLR. None FDLR imaze imyaka 20 ingahe? Bamaze imyaka 29 bagwana na FDLR kuva muri 96. Ni imyaka 29 bagwana na FDLR. Barabaye abayobozi bahita majoro ya Kongo. Sivyo? Iyo FDLR bagwanya batamara. Umuntu wese yavuga kanguri FDLR ngo ni intera hamwe. Ibyo bintu ni bintu abantu bamaze guhaga, so turabizi neza 100% nka jewe ku ruhande rw'iwanje. Jewe ndabizi ko mu Rwanda habaye genocide, ndabizi. Yabaye mfise imyaka 8 y'amavuko, niga mu mwaka wa 2 primaire. Urabyumva, jewe hari abana twiganye bishwe mbona, ndabizi. Urabyumva, ariko bariko bakoresha ibyo bintu bariko babifata nk'intuzenye, uwo mengo ni ikintu ciza cabaye, bariko barakoresha bakagikatisha amakorosi bakakivana aha bakakijana hariya, ntihagire ubuvuga ntimutuvuge, isi yose ntivuge. Genocide yabaye mu Rwanda. Uri kurabuza abanyamerika gusinzira, ushaka kubuza ababirigi gusinzira, ushaka abafaransa ntibajyame ngo basinzire kubera genocide imaze imyaka 30 ibaye. Urumva, ushaka ngo twese ntihagera yuko mwibukana, twese tureke ibyacu, tureke byarabaye. No mu Burundi hariho ibyabaye. Buri bantu bose bagize igihe bagira ingorane zabo. Ntitwo kwishimira ibyabaye mu gihugu cyanyu cyanye ngo tubitakagize ngo ni byiza, ariko si twebwe twabibateye, n'abanyarwanda mwebwe ubwanyu mwiyicaniye muramarana. Urabyumva, ni mwebwe mwimaraniye. Si umukongomani muriko murica, si umunyamurenge muriko muricisha mumwankanisha n'ubundi bwoko bwo muri Kongo burenga amajana. Urabyumva, ni mwebwe mwimaraniye ubwanyu ku giti cyanyu. None mushaka tubafasha iki? So rero reka babahadikiririze baze bavuge nuko ataco bafise bavuga. Urabyumva, twebwe dufise ibyo tuvuga, dufise ibyo twokwerekana. Igihugu cyacu kimaze kugeraho bitari amazu gusa. Amazu, ibisogi byandara mu nda, umuntu ahakwa kugwa hasi kubera inzara ntaco bimaze. Inzo nico yiririyemo. Aho nyene Abdul, reka kwanza ndakumvisha kano kantu. Hariho
muri rusange mu banyarwanda bavuga ngo abaturage ariko twebwe tuvuga abanyagihugu bo mu Rwanda batongoye bamwe kwishwa n'inzara. Reka tubanze twumvirize. dore kwa data ari hano no kwa mama ariko ubugome buri hano buranekeje ariko nyine mushaka muntu murwaneho indaza muganiriza ko turapfuye turarangiye basi polisi byo kubera inzara nimutandwana wongewe ibyana byanjye bibiri muzabire Mva ko biteye ikigongo birababaje. Ndashaka eske why ubutegetsi bw'u Rwanda sivyo batariko bakora inguvu zose batariko bakorana n'inguvu zose zishoboka kugira bagwanye inzara mu gihugu cabo. Jewe nibaza yuko ibintu bibereyemo ni ibintu ngo bya FDLR, ni ibintu ngo by'intera hamwe ngo leta y'u Burundi urumva bari mu bintu by'ivangura ry'amoko ngo Burundi butwagwa ngo na CNDD-FDD ngo n'abahutu urumva bariko baranki none aho kugira ngo mugwane ku bene gihugu banyu bishwe n'inzara vraiment none iyi leta y'u Rwanda ntibyumva aya marira ya bene gihugu babo ntibayumva ntibayumva vraiment nukwirirwa bavuga ibyacu hariho akantu hariho indirimbo y'intuzenyi y'abanyarwanda ivuga ngo bareke bavuga ibyo bashaka ngo ubwo niyo kamere yabo bareke bavuga ibyo bashaka ubwo niyo kamere yabo barenga yabo ni izina ry'umunyarwanda niba barenga yabo bariko bararenga yabo bakaza ngo Burundi ngo ibitoro ngo ibiki ntibibaraba babanze batunganye ivyabo bavuga yabandi ayabo bakayicarako bavuga ibintu by'u Burundi by'iwabo ntibabivuge ntibabimenye bame berekana ko igihugu cabo kimeze neza n'amavuta kandi ari inzara gusa yisha abantu. Ikintu rero nobwira abantu na cyane abanyarwanda nagira ndababwire yuko igihe turimwo ntabwo turi mu myaka y'ibihumbi ya 1994 gusubiza hasi za 90 turi mu mwaka w'ibihumbi 2020 cyanye 2025. Yego kabahe ntushobora kunyegeza inzu iri kirasha ntushobora gutwika inzu ngo uhishe umwotsi ntimuze muhave mufata ngo mutwambike ibara muvuga ibintu ngo bitagenda neza ngo mu Burundi mutari mu Burundi ngo mwiyumvire yuko hari haho mwatwinyegeje ibintu by'iwanyu turabimenya apana kuza murafata ibintu byacu mugashiramo umunyu n'agapiripiri mukongeramwo n'intuzenyi n'indyosha birayi mugasiga amarangi mukatwita amazina muvuga ku gihugu cacu igihugu cacu kirifashe kandi kiriyubashe urabyumva nta bantu bariko bariruko ingorane dufise leta yacu irazizi irikira zitorera umuti ahubwo ndababaze ikibazo ibi bibazo biri wanyu mwoba muri ko murabitorera umuti canye muri ko murabi by'u Burundi gusa eko tubafashe iki tubarungikire umwavu w'ikirundi murime twefomye hagimira hari imyaviruzuye iruzuye tukarima tukimbura ariko ntimurote yuko tuzobahinza habuza nibasabe vraiment agenda igashika no muri Tanzania no muri Mozambique hose ego ariko mukoresha amaboko yanyu hanyuma babahe umwavu barime namba isi yabo itimbuka ubutinganyi bwabo babanze kwanza bapunguze ariko nubu nivyo kuko Imana namba yaririmbuye Sodomo na Gomora kubera ubutinganyi ntabwo muzoreka kwicwa n'inzara Imana kandi n'ibintu byose isi yose irikira bafatira ibihano muraraba neza ko byoba bitava
ku bintu byanyu by'ubutinganyi Imana yacu siba yari sidagoni ntibesha Imana ntiyigera ibesha ntibesha hajya Imana irinze ivuga ijambo ibivuze neza ego ku Rero Burundi ni bo. rero twebwe ku Burundi vraiment safi mbo umva n'abavandimwe bacu ntitubanka turiko turavuga gutya n'inkebuzo turiko turabakebura ego muhindura ibyo bintu mwishizemo ibyo bintu Imana yanka mwagiyemo hama mureke kuvuga amajambo y'inzara no gutumunwa ku Burundi urabyumva mwikosore murabe aho mwanyereye muhakosore igihugu canyu kizobaho neza kuko Imana ntiyanka abanyabyaha yanka abantu badahinduka ego Imana ibaheza merci beaucoup n'ikindi norenza turabakunda cyane see you